umuntu yihanye akava mu byaha akava mu isi y'umwijima akakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza akavuka ubwa kabiri akabicaremwe gisha nukuvuga aba yiyemeje kwinjira mu ntambara yo kurwana na Satani. Yesu ashimwe. Tucishemwe agakorasi. Reka amazi y'ubugingo antembemo, reka mpwemu yera bariwangaza imitwaro yanje ndayigukoreye, bibwire data, bibwire mpwemu yera Yesu ashimwe. Mwese ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Hanyuma izina ryanje nk'uko bavuze nitwa NYANDWI Danieli, nkaba ndongoye ububwiriza bwo mu Gatumba na hafi ya Kongo. Gatumba ikiharanga hakunda kuba amazi menshi y'umwuzurira, ariko hari ishengero ry'Imana murabona asa neza, abantu barahari. Yesu ashimwe. Bahora bamaza ngo mbega hari abantu bariyo, hari ishengero rifise ubugingo. Vuga muti amen. Hanyuma rero ntaravuga byinshi, ndashima Imana inteye iteka guhagarara hano n'ubuntu ngiriwe, nagoma mupepeye Imana muyihe icyubahiro. Haleluya. Rero tudatebeje dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana mu cete Paulo, icete ca kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, igice ni 4 n'umurongo w'indwi tugeze ku 8. Tuca dusoma n'Abanyefeso 6 n'umurongo wa 12 tugeze ku 17. Aho niho hari amajambo tugiye kuvugana. Ontunge tunyarutse. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye ukwizera. Ibisigaye mbika ibigitsibo cyo kugororoka icyo umwami wacu umucamanza agororotse azompa kuri wa munsi. Kandi si jewe jenyene nzogihabwa, ariko kandi n'abakunze kuzoseruka kwiyo bose bazogihabwa. Imana ishimwe. Abanyefeso 6 umurongo wa 12 haravuga ngo, kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza iyi si y'umuzimagiza nimwe mumbi z'ahantu ho mu ijuru. Kubw'ivyo mwakira ibirwanishwa byose by'Imana, kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi,
kandi nimwaheza byose mugahagarara mushikamye. Nuko rero mushikame mukenyeje ukuri, mwambaye kugororoka nk'icuma gikingira igikiriza, mwambaye ibirato ariko kwitegurira kuvuga ubutumwa bwiza bw'amahoro. Kandi nimwaheza byose mwakira inkinzo y'ukwizera, niyo muzoshobora kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakira inkofero y'agakiza hamwe n'inkota ya mpwemu, niyo jambo ry'Imana. Imana ishimwe. Ijambo tugiye kuvugana ni ijambo rivuga kurwana intambara nziza. Bwira mugenzi wawe uti ndakwipfurije kurwana intambara nziza. Haleluya. Iyo umuntu yihanye akava mu byaha, akava mu isi y'umwijima, akakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, akavuka ubwa kabiri, akabicaremwe gisha, nukuvuga aba yiyemeje kwinjira mu ntambara yo kurwana na Satani. Yesu ashimwe. Paulo mu minsi yiwe ya nyuma ari mu ibohero ngaho i Roma, apfunzwe mu buryo bukomeye cyane, yaza yamaze guciga urubanza rwo gupfa. Yandikira Timoteyo umwigishwa wiwe ngo amukomeze mu byizerwa kandi amukomeze mu byanditswe byera, kuko niwe yagomba kumukomeza kugira ngo azashobore guhagarara mu bihe byiza canke mu bihe bibi nk'umukozi w'Imana. Aramwandikira amumenyesha ijambo: mwana wanje Timoteyo, narwanye intambara nziza, nazigamye ukwizera, ibisigaye mbika ibigitsibo, umwami wanje azompa kuri wa munsi. Ati kandi si jewe jenyine nzogihabwa, ariko n'abakunze guseruka kwiwe bazogihabwa. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Nukuvuga umuntu ariko araja mu ijuru ategerezwa kugwana. Kwinjira mu ijuru nukugwana, kuko iyo umuntu yihanye Satani aramwanga. Satani ni umwansi w'Imana, agwanya iby'Imana, agwanya abantu b'Imana. Nukuvuga agerageza kutuzibira ngo ntituje mu ijuru. Natwe igihe twabatizwa twararahiye, turiyemeza ko turabasoda ba Yesu, tuzogwanira iby'Imana, tugahagararira iby'Imana kugeza ku gupfa. Vuga muti amen. Paulo ariko ararangiza aravuga ati narwanye intambara nziza. Paulo yarakubiswe ibimoko arihangana akiguma. Amen. Ararara ubusa akihangana. Rero twebwe turwana n'ibintu bitatu, ni navyo biduhanze. Ibyo binesheje uca binjira mu bugingo budashira. Cyo gituma numva gose umuntu wese yiyemeje gukorera Imana ategerezwa kuba mu buzima bw'impwemu bwo kugwana. Aha twese turarwana kugira ngo umuntu azashike mu bwami bw'Imana. Abakozi b'Imana baragwana, wari wese ugiti kiba hanaje ndagwana, n'umwungere aragwana kugira ngo twinjire mu bwami bw'iki. Amen. Utagwanye ntibinjira. Narwanye intambara nziza. Paulo yararwanye aranesha, atira urubanza rwo gupfa ku muruta wa nyuma. Abwira Timoteyo ati narwanye intambara nziza. Haleluya. Kuja mu ijuru no kurwana bene data. Satani aranka abantu bagororoka, Satani aranka abantu bubaha Imana. Hanaje waranya nawe warakwanga, agomba ngo ntiwinjire mu birori byo mu ijuru. Kugira ngo tuvyinjiremwo dutegerezwa kugwana, kugira ngo tuzobone ivy'Imana yadusezeraniye dutegerezwa kugwana kugira ngo twinjire. N'indwano si y'umubiri, si inyama n'amaraso. Turwane n'abakuru b'umwijima n'impwemu mbi z'ahantu ho mu ijuru.
turwana n'ububasha bw'umwijima tukabunesha mu izina rya Yesu. Nagomba manza nababwira ikintu kimwe turwana muri ibi bitatu navuze. Turwana ngo mpere kuri kamere ku mubiri, wa muntu wa kera. Uyu muntu wa kera abantu benshi ntibamuzi. Nukuvuga uyu muntu wa kera yanduruka cagiye, yanduruka ni cagihe Adamu yacumura mu muntu, haciye hinjiramwo ikibi. Umuntu akiremwa yaragororotse, yarajejwe gukora ibigororotse, nta kibi yarazi. Mugabo umuntu amaze gucumura ikibi caciye cinjira muri bo. Nta mwanya muremure mfise wo kubisigura, reka tugeza mu muntu. Rero hari ibintu bibiri, ikibi ni ciza. Pawulo avuga ngo ewe jewe ndagowe, ngomba gukora iciza, iki kibi kikagira nte. Nukuvuga rero muri twebwe hari ibibi, hariyo ibintu bidudubiza by'igishitsi c'ikibi. Yesu avuga ngo mu mutima w'umuntu niyo hava ibyifuzo bibi, hava gushurashura. Yesu adufashe. Pawulo avuga ngo ibikorwa vya kameremere, usomye Abagalatiya 5:19, ibikorwa vya kameremere biramenyekana nibi. None ntimubizi, naho ntobidondagura murabizi. Ivyo rero vya kameremere biba indani mu muntu. Kugira ngo tuja mu ijuru tubanza kunesha ibiri indani muri twebwe. Dushobora kugwara intambara yo hanze indani utarayitsinda ndikibaho. Satani ari inyuma n'ivyisi biri inyuma, mugabo kameremere iri indani. Kugira ngo twinjira mu ijuru tubanza kunesha uyu mubiri, tukanesha ubusambanyi, kuko ibusambanyi budana mu byifuzo. Iyo ni kamere. Gusenga ibigirwamana ni kamere, kwambara ibiheko ni kamere, inzigo n'ishari ni kamere, inzigo ni kamere, ubwoko bw'ubusha ni kamere. Tubanza kunesha rero ivyo. Kwiba ni kamere. Tubanza kunesha rero bwira mugenzi wawe tubanza kunesha ibiraha. Tuza kugwana intambara yo hanze y'indani yakunaniye, gwana uneshe. Nesha amafyeri, nesha ibintu by'amacakubiri, ibintu bya regionalisme, ubanza ubinesha bw'inzira ryari. Iyo ni kamere. Bantu bagenera kamere yarabagaje, umukristo komandi mugabo ari umunyakamere. Pawulo abwira Abagalatiya kugira ngo muje mu ijuru banze muneshe kamere. Ntushobora kurwanya Satani utaranesha kamere. Bwira mugenzi uti banze uneshe kamere. Haleluya, haleluya. Nesha kamere, nesha kamere mu izina rya Yesu, nesha kamere mu izina rya Yesu, nesha kamere mu izina rya Yesu, nesha urusaku mu izina rya Yesu, nesha kwita mu by'abandi mu izina rya Yesu. Iyo ntambara rero umaze kuyizimya ucutagura kugwana nande n'ivyisi. Ivyisi nivyo tubona, nibidukikije, ni munoho w'amaronko w'ivyiki gihe. Ivyisi tubona nayo maetaje kagomba kwibangura nka maetaje, ivyo nivyo vyisi bidukikije. Ivyo rero Satani ntashobora kubitwereka, ntibishobora kutunesha mu gihe twanesheje kamere, kuko utaranesha kamere birafitaniye mbega niki imiganderanire canke communication. Muravyumva? Utaranesha kamere birakwegana, mugabo waranesheje tigibishobora. Ntibishobora. Ariko baranesheje ucurwana n'ibidukikije. Abantu benshi bagiye kubura ijuru kubera ubutunzi bw'isi, baricana kubera amaronko, bagapfa ubusa nkuko Kayini yahoye mwene wabo ubusa. Umunoho w'isi banza uneshe mu izina rya Yesu. Haleluya. Umadire kunesha iby'isi ushobora gucuhangana na Satani. Satani ntafata umuntu ku nguvu. Shetani harazibishe mutu. Oya, ntagufata ku nguvu Satani, ntikibaho. Aragerageza. We n'umugeragezi. Iyo agera agasanga wanesheje kamere, waranesheje iby'isi, arabura ijambo. Erega umwe yavuze ngo hari umugani uvuga ngo ubugirigiri bugira bangahe. Mbe hari undi mugani uvuga ibintu bifashanya sinzi, ariko urumva iyo Satani asanze muri wewe
udafitaniye imigenderanire n'isi, utaganzwa na kamere, ntabwo ushobora, ntikibaho. Haleluya, haleluya, haleluya. None rero mwene data, ndakwipfurije kunesha iby'isi, nesha ibyifuzo by'abagore b'abandi mu izina rya Yesu. Abantu benshi basambanisha impwemu zabo, bakubona kuhagaze ariko imbere warama. Bene data, umuntu azodesha ubushambanyi bw'inosi, umutima we uzobuhimbaye Imana. Kuja mw'ijuru ni intambara, no kwiyaga, no kwiheba, no kwikorera umusaraba, no kwemera ukagawa ukavyihanganira. Bagutuka ukabahezagira, bakuvuma ukabahezagira. Mbe murazi ubu uje Yesu yavuze ngo mbega umwana w'umuntu ntiyagaruka azosanga ukwizera mw'isi. Uzokorera umuntu iciza umusomeshe ejo akwirukeko agomba kugutsinda hasi. Noneho urukundo ntiruzotimbaga bene data, ni vita, bisaba kwihangana. Birivuga ngo uwihangana agashitsa kuherezo ntibazogirana. Ntituvuge ngaha, ntituvuge muranyumve bene data. Aha naho tuvuga haleluya, naho tuvuga amen, umugabo n'ubunesha. Amen, 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 amen. Mbega muragomba kunesha, abagomba kunesha n'abagorora ibiganza mu izina rya Yesu. Haleluya, ndabipfurize kunesha Satani, kunesha ubugumba, abandi bakavyara nawe ukabura akana. Umugabo akagutuka ukamara imyaka 20 wicaye urigisubira muhira ukavyihangana, iyo si intambara. Umugabo akaguharika nawe ukabintabwa, iyo si intambara ga bene data. Nukugwana, kandi umusodi yari mu ntambara ntagufina. Undi yavuze ngo ntagutikana yangu. Kama uko kwenye vita, vita ni vita, nukugwana. Yesu ashimwe. Narwanye intambara nziza, tuziga mu kwizera mu mageragezwa canke mu marushwa, mu bihe bigoye turahagarara nk'abakozi b'Imana tukagwana intambara. Imisore ugwaruka turagwana intambara, ubugwaruka ruko rononekara. Bigeme basore, ngoma ndababwire kuja mu ijuru n'intambara. Bazokubwira ko wiboshe, bagutuke ngo apentekote muri mwa makode, urihangana niko bavuga. Twe dufise kode yo kugororoka, vuga muti amen. Haleluya, acha waseme mwisho watachoka. Turimwo kode yo kugororoka, vuga muti amen. Tuzonesha mu izina ryande. Byabigawa bisambana tubineshe mu izina ryande. Babagora bisinyaguza tubaneshe mu izina ryande. Tuzonesha ingeso zabo mu izina ryande. Narwanye intambara nziza. Haleluya, narwanye intambara nziza. Kuja mu ijuru ni intambara. Yesu ashimwe. Gukorera Imana ni intambara, vuga muti amen. Gukorera Imana ni intambara. Uzorara inzara uri kurakorera Imana. Hari igihe niyumviriye ntibivy'Imana kubera amageragezwa, umenga no bihagarika. Mugumu tuhamagara kwambira ngo songa mbere. Amen. Bandanya. Kuja mwijuru ni wewe ku giti cyawe wiyemeza, apana kubirondera kuwundi ngo banshitaze, ngo bamvuze, ngo bamye baranyaga. Oya, wewe wenyene ku giti cyawe ni uzoja mwijuru. Niwaneshwa na kazi kawe, kunesha ni inyungu yawe. Haleluya. Ninde yahamagaye uwundi? Oya, gorora ibiganza wahamagaye uwundi. Si Imana yakuzanye, yaje kugucisha muri seyi. Iyo seyi n'amageragezwa, nukurara ubusa ugakomera. Imana ijana n'abakomando b'ijuru, vuga muti amen. Bemera guca mwirinde no mu vyago bahagaragara bakarema. Paulo abakomanda ngira ngo yari umugenero mu buryo bw'impuhemu, yavuga ngo narwanye intambara nziza. Haleluya, nazigamye kwizera. Bene data, muhumure, Imana iri ku ruhande rwacu. Muhumure, izoturwanira. Muremire kumwe natwe. Naho amageragezwa ari menshi zo gutabara,
humura Imana irakubona amagorwa yo gupanga Imana iri kumwe nawe zo gutabara amen 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 na ya madeni zo yakuhira mu izina rya Yesu pfa guhagara mu kwizera ntucike ivutu ntuvuge ngo ndabivamwo tubigumamwo tukabirambiramwo tukabipfiramwo vuga muti amen bwira mugenza uti nzobigumamwo ndabirambiremwo ndabipfiremwo bwira mugenza uti uragapfugwana intambara nziza haleluya heli wanayefia katika Bwana wapumzike hahigwa papira mu mwami ngo baruhuke ubutame haleluya urazi rero ifyeri ry'umuntu yanesheje umuntu yanesheje anatembea kwa fier Yesu ashimwe anatembea kwa fier umusoda avuye ku rugamba adafise morale akabyina ati nasanze morale ariyo yambe kuko atsinze iki intambara somye vya Yohana 3:22 havuga ngo unesha azokwicarana nanje ku ntebe yanje nkuko nanje nanesheje nkicarane nande na data haleluya mbega muragomba kuzakwicarana na Yesu munesha nesha ibyo muhura nesha ibihucamo nesha rwana intambara nziza nesha ubukene nesha amaganya nesha bagukisize kwitera bwoba twebwe abantu b'Imana naho ibihe byohinduka turahagara tukizigira Imana izura bapfuye kwizotuziga bavuga muti amen ko mutinya turafise generale mukuru ni Yesu Kristo vuga muti amen numumarishara akomeye yahagaze mugobo hariya gw'intambwe agahagarika intambwe naco jagize Danieli arakomeye mwitanure ry'umuriro umwana w'Imana ni generale akomeye yarahagaze imbere y'umuriro arazihagarika vuga muti amen bwira mugenza uti navya bindi azobihagarika amen 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 ni mushindi Yesu ni mushindi Yesu anaweza Yesu anaweza Yesu anaweza Yesu anaweza haleluya haleluya umviriza mwene data abanesheje nta rupfu rwa kabiri bazobona bazoba ku mugwa w'Imana muri Yerusalemu nsha bazogendagenda kuri wa mugwa bazobona rwa ruzi rubonerana amen 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 bazobona Imana bazobona Yesu bazobona ibinyabugingo bazoruhuka kuko bagwanye intambara iyo umuntu agwanya akanesha araruhuka tuzoruhukira mu bwami bw'Imana humura naho worara inzara uzoruhuka naho wohura n'amagorwa y'intambara uzoruhuka naho wotakaza aho wahora uba ugasembera uzoruhuka turafise Imana ngomba dusozere ibyahishwe Yohana 2:1 nujya murongo windi havuga ngo ubunesha azoragwa ivyo nanje nzoba Imana yiwe nawe azoba umwana wanje ariko ibijoro n'abatizera bakora ibizira n'abicanyi abashurashuji abarozi abasenga ibirwamana n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzwa mu kega caka umuriro n'amazuku nico ruvugwa kabiri Imana idufashe umviriza mwene data ubunesha azoragwa ivyo Imana yasezeranye
korale y'ugwaruka yaririmbye ko tuzokwambika ibitsibo unesha ni wazovyambikwa amen ariko ngo ibijora niki tize n'abashurashuzi n'abantu bakunda gusenga ibigirwa mana n'umuntu akunda kubesha wese akagirana umugabane waboneke gacakiki umuriro n'amazuku Imana iduhezagire tugomba dusenga Imana bumvise amajambo y'Imana mwese Imana ibahezagire turagushimira iganuke ryiza turagushimira ijambo ryawe rigize ubushobozi muri rino shengero no munsi turagushimiye ku mukozi wawe wamushoboje kurwana intambara nziza akaziga mu kwizera yasozereye yiteze igitsibo ndagushima rero ijambo ko rikoze ku mitima ya bene data bakumva nabone ko iyo nzira abadutanguriye baciyemwo bakagwana intambara nziza bakagira ivyizigiro ko bazokwicara mu bwami bwabo bakwambikwa ibitsibo ijambo ryawe mwami rimaze kuvugwa bene data bahagaze ku munzane w'ijambo basanga hari ico bakwiye gukora kuri ino saha nziza baciye bugufi barunamye munsi y'umusaraba bisabira imbabazi bakongorera ivyo bakoze bakubwira ivyagenze nabi batahagaze neza ngo bagwane intambara nziza satani yarabayobeje none baraciye bugufi nubaharire ubagirire imbabazi ubeze mw'izina rya Yesu Kristo mwami iri jwi ryabagiriza ngo nimuhaguruke nimuboneka neza imbere y'Imana rihere kuko baraciye bugufi barakwaturiye barabiseruye none ivyetse vyabarega n'ubitabure ubandike mu gitabo c'ubugingo ubaha inkomezi ubambike ibigwanishwa bishasha Imana itanga kugira nabo bagwana intambara nziza uhereye ino munsi baziga mu kwizera iki jambo rivuga uhereye ino munsi abarico bakora gushika kuri wa munsi mwami bazorenguka imbere yawe urakoze kubahumurije urakoze kubahariye urakoze kuruhagarara gwari mu mitima yabo kubwico bakoze biheze babaye abana b'Imana turagushimiye kubahariye kandi uzobafate kuboko mu rugendo bashigaje mw'izina rya Yesu Kristo mwami wacu amen.